ry'umusaraba mweranda wa Yezu Kristo buriranye n'urubanza ngarukamwaka ukugurura umwaka mushasha w'ubutumwa be n'uru rubanza rundi rwisobanuye rwahumwe gurukira Imana kwimpaye kwinjira mu mwaka wa yubile ya 25 kuva natiwe mw'ibanga ry'Ubwepiskopi. Mbanje gusubira kubasanganira no kubakengurukira ko mwitavye ubutumire bwacu. Mwese mwiyumve uko mwaje mugana Imana ibakunda, mukaba kandi mwaje mwitavye ababatumiye kuko babakunda. Ndiko ndazirikana izi manza zose uko ari zitatu, ubw'umusaraba waninahaye, ubw'ubutumwa n'ubwa yubile. Narazwe kubura aho nobihera kuko sinabona aho bishobora guhurira. Kuza kuvuga umusaraba kandi twabatumiye ko gukenguruka yubile be no gusaba umugisha w'umwaka w'ubutumwa mushasha wamengo n'igishushanyo. Bavandimwe, muri uyu mwaka w'ubutumwa twigiriye inama nziza yo gukomeza Ekleziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo ngo dushobore gusangira neza iby'Imana iduha, nidufata iyo nzira y'urukundo n'ubumwe twigishwa na Yezu ku musaraba. Umwe wese amenye guca bugufi n'ukwitanga kugira ngo uwundi akire. Ayandi mayira yose tubibaza ngo nibwo buhinga, ni yayandi y'abansi b'umusaraba barondera ubuninahazwa hatariho, amaherezo yabo akaba ari ugutakara. Uyu munsi rero bakunzi b'Imana mwese, ko ari uwo musaraba waninahaye, ukaba uwo mwaka w'ubutumwa ushingiye ku bumwe n'urukundo, ukongera ukaba umwaka wo kwigina ibanga ry'Ubwepiskopi, n'uduha akaryo ko kwisuzuma turabaho ubutumwa, ubumwe, urukundo n'inazwa byacu bishingiye, gutyo biduhe gutumbera koko ahari ishingiro nyaryo. Naho ahandi ni muri wa musaraba uhuza isi n'ijuru, Imana n'abantu, ukongera ugasanganira zina muntu wese kugira ngo uwakiriye yumve ko abumbatiwe n'uwamukunze akamwihebera, maze nawe ace ahindukira yitwararike kubumbatira abandi adatinya no kubihebera. Kuri uyu munsi dukenguruke kandi ingabire y'Ubwepiskopi, kuko abayitorewe aribo ba mbere bashinzwe kumenyesha wa Yezu yabambwe kugira ngo yegeranirize mu bumwe no mu rukundo nyarwo abantu bose, abarememwo umutima w'ugusabikanya. Mboneho nanje kubitura uyu munsi ngo mwese muhanze umusaraba mumpezagire mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mubahuka kumenyesha Yezu yabambwe agapfa hanyuma akazuka, nongere ndonke ingoga zo gushingira intahe na ntaryo urukundo nyarwo yatwigishije agasigara ariko adutegetse. Usaba ko Imana yumva kuguma ndondera ku mata ku rukundo rwa Kristo, ntihagire ikirunguraho. Bikira Mariya umuvyeyi wacu natubere twese mu ngoro, dushobore kwigana umwana yatwibarukiye mu kubaho mu bumwe no mu rukundo nyarwo, no mu gusangira neza ibyiza byose by'umutima n'iby'umubiri Imana ituronsa. Imana
nibandanye banezagira mwese amen.